kugira ngo igihugu kigeraho kigeze nko guhabuza demokarasi yaburijwemo. Turashimira intwari zitanze, abahumura muze tugume ku kivi, tubandanye umurindi wo kwiteza imbere, kuko niyo nzira irashe ya demokarasi nyakuri. Dushigikira igihugu n'umugambwe wacu. Abahumura twame tugavye twirinde guhemuka, dushigikire leta mvyeyi leta nkozi, amahoro twarondeye ntaduce mu myanya y'intoki, tugumane umutima runtu bagumye abanga babituranga. Twarahevye abacu kubw'igihugu, twemeye turatanga amaraso yacu, twabanye n'ibikoko byo mw'ishamba, twarariye indya zitari abamyara bawekera n'ubunyene semukama, barokoze ubukiriro, wewe wivuga itwi ndizuka n'ubuzima. Mukuru w'umugambwe isubwo rigira gatatu icarishe turiha n'inteko mukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu baje gusubwo rigira gatatu, isubwo rigira kane rigira kane umushingamateka zino ndaruvukanye n'umutambukanyi wanyu bari mu nama nkuru y'inama bibereye mu mahoro. Shugwe rigira gatanu dusaba umutekano w'Ubusumani w'Uburundi n'umutambukanyi wiwe shugwe rikurikira umukuru w'inama nkenguzamateka batwara ishugwe rikurikira muri protokole badufashe guhereza ayo mashugwe ngaha. Isangane ndangane ntungane imitima ishugwe rikurikira
Nigiye umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD umushingamateka Mvuyekure Lazaro ashira kwa Sergeant Nzitunga Didas. Ishurwe rikurikira umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe amategeko n'intwaro umushingamateka Muhirwa Jean Marie acishira kwa Solda Nzeyimana Hilde. Ishurwe rikurikira rishyirwa ko umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe iterambere umushingamateka n'abandi Maritino umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe amakuru Nasinibetse Mutoni ashira ishurwe na Sergeant Harimbare Jeanje. Protokole imegeza rikurikira rishyirwa ko n'umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe umuco kama Honorable aca rishyira kwa Lieutenant Butoyi Firme. Rwe twasimvye rishyirwa ko n'umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe kwigisha umugambwe Emery aratubabarira kaduciyemo acashira kwa deuxième classe Jeremy. Bandanye twari tugeze ishurwe rikurikira rishyirwa ko n'abaserukiye umuhari w'abakenyarugamba. Turasaba Anne Marie aserukiye umuhari w'abakenyarugamba kuko ubusanzwe awurongoye amagara yamukitse. Irikurikira ubuserukiro Nanuka turasaba igipolisi imbere by'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura baserukire abari muri Nanuka. ubuzima bwanyu irikurikira ni iry'uburongoye umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza. nzobashikiriza data irikurikira ni iry'aburamatari w'intara ya Bubanza agashaka irindi shurwe rikurikira ubuzima bwanyu SP Bubanza ashira kwa Lieutenant Nyarihoma buramatari w'intara ya Bubanza nawe kwa Lieutenant Hakizimana Jean Claude. nanje nzomushikiriza data nizukurinda ishurwe rikurikira ni ibiro by'umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza. Ibiro by'umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza banyarutse bace bashira kuri iriya ntatema yo hirya. Ibiro by'umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza munyarutse. Amashurwe atanakurikira na amashurwe yazanywe n'amakomine ageze intara ya Bubanza. Turahera kuri komine Mpanda abarongoye umugano muri komine Mpanda na musitanteri bari kumwe abaherekeza. Kwa 16 Munyonyo kumakutashe turibuka bene wacu, turibuka urugendo twagize, urugendo rutari rworoshe. Uyu munsi rero turi ngaha ku Mpanda, ni umugigwa twamatugira kiramwaka. Mu twibuka murabizi hari abaguye ku rugamba bemeye bagatanga amaraso, bakemera bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo igihugu gihinduke, abene igihugu bagire iteka mu cyabo. Uretse rero abagiye bahitanwa n'intambara hirya no hino mu gihugu kubera ko turagwana, kandi aho umuntu uri kunagwana umva bari gupfa. Hariho n'abandi rero bapfuye mugabo batari ku rugamba. Aba benshi mirongo nuko nyibuka igitigiri mugabo benshi muri bo bapfuye ku munsi umwe. Rero kuri amatariki muza gusanga bapfuye ku munsi umwe. Hariho abiciwe mu mivyiru hariya muri
hariya muri Musigati hariya ku Muyebe. Ibi rero gituma bavuga bati nk'icyo ubwoko cy'ubutegetsi bubi ni kubera batabicene abarongoye abandi batabitwamo neza. Ngira mu madini twumva turiko turigisha tuti umuntu wese w'indongozi ni yame ashishoza ntajane nyabahururu. Nivyo twaratewe mu kibira hanyuma baradusohora ikibira, mugabo abari baturongoye bashitse aho baruhukira bagiye kubaza inkoho n'ibindi bikoresho barabibura, bacafata umugwi w'abantu barabica kandi atana kose dogeri baye. Bahejeje kubica ivyo bikoresho byose byaje bishika. Nico gituma rero twamaze turivuga tuti nk'icyo ubwoko cy'ubutegetsi bubi. Murumva iyo barindira iyo bagira kose dogeri yari kubona amasaha 5 maze amasaha 5 byashitse bacabera. Nico rero mubona ntituzovyibagira kuko byatwaye intwari harimo ngaha intwaza ngabo zari kirumara ku rugamba. Hariho bitamo nakongera bose baramuzi yaduteraniza amafoni yose twarekipeye tukumva abasoda ba leta bariko baravugana mu gihugu cyose twatumenya aho umwasi wese ari mugana wenyene bamugirije ako kantu kandi yakaratufasha kugira tugwane neza. Uyu munsi rero ni ukwibuka urugendo twagize. Umurundi wese nimba ushobora kumara amezi imyaka uryamye atacu winona hari abitanze umwe wese aba yibuka ntihagire ubiki. Yego urashaka kuvuga ngo ndakaze ngo je oya ibuka hari abantu bitanze kugira ibintu bihinduke. Ube ukubitiza agatima hanyuma uvuga uti basi umwe babiri naho buri mu nzego zinyuranye z'igihugu menya yuko hashitse kubera hari byahindutse. Rero kuzirikana uyu munsi duhimbaje iyindwi kukivuga kivuga ati bahumure twibuke iyo twavuye aho turi turahabona ibiko birakorwa byiza turabibona n'utu imperfection turatubona bamaje kuvuga ifaransa kandi nabiretse mugabo tutagena neza twose turatubona. Dukosore rero twose kugira ngo ejo habe heza kurusha ntituje mu ishyamba gucibiti mu cyaba tutazi. Nibyo tukeneye tuzirikane aha turi turahabona twese ibitagena neza byose turabibona ibigena neza byose turabibona. Dukosore rero kuko bajya abana abitanze bose bavuga bati turakeneye ko abazoba mu Burundi bazoba mu mahoro n'umutekano batunganirwe mu byabo no mu babo. Ibyo ni jambo kandi no babwira yuko nta muntu numwe yapfuye baba bishwe na twebwe abagenzi babo baba bapfire ku rugamba nta numwe yagiye avuze nabi igihugu nta numwe yagiye arira. Ntimuzoze murarira namwe mubabonye hari abantu bacagomba kurira abantu ntibarize bapfuye neza bagiye baduhezagiye bagaheza ati mubandanye urugamba muzotsinda twe turagiye mugabo mubandanye. Nta numwe yagiye yidoga. Hari abantu usanga ubu ariko baridoga kandi nabagiye batidoze. Aba rero bagiye neza abashoboye kuganira nabo kuko iyo umuntu bagomba kumwica adaciye apfa murashe urakumanya kuganira nawe. Twankumana rero kuganira nabo hari umuntu agomba gupfa akavuga ati mwe mubandanye ati muga muzohindure iki niki akagenda atereye intererano ya nyuma ati murabona intoho umufise zirasa hafi muzosabe zirasa kure akagenda gitanze akavuga ati ntimuzohebe muzobandanye muzoshika. Bahagenda duhezagiye naho gashigira morale uraduhezagwa n'umuntu agomba agende atavuga ngo uriko byonora ko agirane. Cyo gisa tuvuga tuti umwe wese narabe iyo tuvuye nta numwe to ngira mu Burundi bwose ku mitumba yose barabona yuko hari cyahindutse. Nagomba rero sindabarambire uyu munsi ni twatanguriye ku munsi wa mbere hari igitega kuko twavuga tuti tiko turakura none abana bacu nico gituma hatangujwe ikigega microfinance yugushikirana dusaba umuntu wese kugura yo konti wahora yabika aha mu mufumo mu ihembe canke mu mweko ashireyo ibihumbi 30 10 15 ejo ijya microfinance ikikibanki kugira ngo nabo ejo turafise abana twese bari ku rugamba imfuvye ni nyinshi afakazi ni benshi twatodokanije tugomba rero tuti tuje ku kivi twamaze imyaka myinshi badusamaza tugira ngo twipange bazana akajagari mu gihugu ngahanye tugira ngo dupange akajagari mugabo ubu tuba tuti akajagari bagateye tuzozibirana nako turiko turiteza imbere tuzobigira tuzobikombina tuzobifashanya
mukavuga tuti igikuru duhindure igihugu twiteze imbere duteze imbere n'imiryango yacu. Murakoze, Imana ibahezagire, tugire Kristo.